kino gitondo hibonekeje icaduka c'umuriro mwibohero rya Gitega biga uno munsi mwashoboye kuyishikira mu muvuye mwase no ku bitaro biga mwashobora kutubwira muri make ivyononekaye haba mu ruhande rw'abanyororo canke mu ruhande rw'ibikoresho by'ibohero. Murakoze cyane. Uno munsi mu gitondo kare mu bucagucagu isaa 10 z'ubuca hadutse umuriro ngaha muri prison y'Igitega. Hanyuma uwo muriro wononye bitari bike, hanyuma murazi neza ko ngahaye hasanzwe hari abapfungwa batari bake bashika 1500 bapfungiwe ngaha. Tumaze kumva ico cago cadutse twaciye tuzana abashikiranganji turungitswe na nyicubahiro igihugu cacu c'u Burundi Major Evariste Ndayishimiye ngo tubanze dushike duhoze abashoboye kurokoka, tubanze twafate mu mugongo, tubanze twaha ijambo ry'ihumure yuko ari gisida case twakimenye. Ico gisida nta n'ikindi cavuye ko mu matohoza ikakurikiranwa. Biragaragara yuko vyavuye kuri tumwe twita installation anarchique bagenda bakwega umajana gatsingiwe wundi ajana hirya no hino ko yashaje izo telefone cabi udutara hirya no hino. N'inzu murani zari zizavuba cane. Rero ico gisida keza kiraduka iyo saa 10 iyo vyaduse bene ivyo. Rero izo nsinga zishazihana ahantu uko zubakwe zirageza anashikuma niko bica bigenda no mu gusha haca haduka harasha cane gose hatokombera. Muri abashikanganje rero twaciye tuzanana nuko ari bo nyene bateza kwibangukanamo mbere kumaranya kuba mushikanganje jejwe nta hagati mu gihugu w'amagara y'abantu ko gufatana mu nda mbere n'umushikiranganje w'ubutungane. Hanyuma tuzana n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ku Supreme hamwe na Procureur General de la République kugira ngo turabe icumumwe wese twokora mu maguru masha. Mugaye imbere yuko nico dukora mu maguru masha tubanza kubona ivyononekaye rero nkuko mubibajije kuri abo bantu 1500 bari bapfunzwe 38 bose bitavye Imana. Muri 38 bitavye Imana 12 bitavye Imana kubera kubura impemu biboneka biko bagundana bakaba nyene basohoka. Hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane gose yo bwaduse kabeganye cyane bavuye bitaba Imana. Kandi 69 nibo bakomeretse cyane. Muri abo rero hariho 34 bari ngaha ku bitaro bikuru vy'Igitega baciye baza kuvurirwaho bakari mu migwi ibiri. Murabona arabo tuvuye kuraba ngaho ubona ko ubushe bukomeye. Hanyuma n'abandi bari mu bushe baye hajya mu mahema, ariko hose batwijeje bariko bakurikirana batweza agatima kwabo bose bizeye ko babona yuko bose baje gukira. Ico ni ciza cyane. Hanyuma hariho kandi 35 nabo 69 bavuye bavurirwa kuko bwari bushe baye hajya muri prison twande kuraba abo bo nta ngorane naho bariko bavuye twasanze bamaze kuja hanze bafata akayaga ubuye abo bagize imporo. Twagomera tubona akanya kukengurukira cyane gose abo bose bagicoma kugira ngo bace bazana n'ingorane uramambira ari bijya vya kizimyamyoto kuko nubwo vyashitse mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu 1500 babugane ngaho bintu bikaduka ijoro gitumbuka dega zikaba arizo mwumvise.
hariho umwanya wo gukingurukira umukama kuko byashobora kuba bigusumba ariko dukingurukira umukama ko byabaye ko byabaye. Ubu rero igisigaye nuca turaba ibyihute byoca bikorwa. Ubwa mbere na mbere hoho harya muri prison abari bafise utwo bifuka utumatera baryama ko twose muhabonye ko twatukombeye twaheze. Nico ituma rero umushikiranganje ajejwe gufatana mu nda yumvise ko mu maguru masha acaga ibishoboka byose kugira ngo agabe ingene ico kibazo cotora inyishu mu kurondera n'abo bakorana za solidarite n'izindi kugira ngo buno nyene dushoboye kuronka utwo tumatera dushoboye kuronka uduhema bashobora kuba barabayemo kandi baronke nico bashobora gushira ku munwa kuko ivyo byose ivyari hajya muri store ivyari hagufi y'abaho saba begeranije nta bikihari uyu munsi. Kandi no muri abo bariko baravugwa twagomba tubone kandi kubabwira yuko ivyo bijanye no kubavura byose leta mvyeyi leta nkozi izoheza facture ikayiriha yose ukuri kwamye. Hanyuma ivyekeye bitavye Imana nabo bitavye Imana bari mwibohero naho byavuye ku isida bisanzwe biri mu mategeko yo bizwe ingene bende vyekorwa bikurikira ingene baca babikora baraheza rero bagaca bafunga ubushikiranganje busanzwe bubikora burabizi baca baheza babikore. Tubaja kurondera n'umushikiranganje ajejwe infrastructure kugira ngo hambavu y'ivyo bikorwa vyihuta aca azana ekipe zihuta nazo ziza kuraba neza ingene hoshobora gusanurwa mu maguru masha kugira ngo hashobore kuba ibohero risanzwe rifise amanorme meza kugira ngo ntibagende bubaka bafatanije byose mugabo abantu bubake bagenda bashobora n'ingene bahema n'ukundi. Ivyo nivyo bikuru tubona twobashikiriza. Hanyuma tukaba dukengurukiwe wese yashoboye kubanguka kugira ngo ashobore kuza gufata mu mugongo bahuye n'ibyago kubiraba leta yo murumva yuko atazogya kugira ngo bavuze bose bongere bakire. Hanyuma kandi abarokotse nabo hacaboneka inyishu zihuta zijanye niyo vulnerability barimwo ubu kuko baja kurondera twabasamira ivyo kurya bagaburira biboneke barondera amahema barondera tumatera kugira ngo ubuzima bwa misi yose ubandanye. Hanyuma mu maguru masha naho nyene abajejwe infrastructure buca baza kugira ngo barabe ingene mu mwanya mu maguru masha hashobora gusubira gusanurwa kugira ngo hasubire kumera nk'uko hari hasanzwe hameze. Hama tubone akanya no gukebura twongere tubwira abandi bariko batwumva yuko ibi bita ama installation anarchique abantu bavyirinde n'inkwezi y'amarere. Inkwezi y'amarere manini cyane rwose kuko haba mu mashuri aho duhatutse mu bafite amayenderino haba mu makambi y'igipolisi y'igisirikare mu bitaro nibashaka cyane n'ahandi ugasanga umwe wese ashaka kwirahura umucanwa uko regide zitabitekanije mu makwega asubira. Ubona rero station anarchique yadutse mu bibazo kandi biraza nta gisivye ubona induru ziheza zigaca ziboneka bigaca bimera nabi cyane. Tubasabe yuko ivyo bintu boja bavyirinda kugira bakore ibintu bijanye n'amategeko. Biragaragara yuko vyavuye kwitwa tumwe twita installation anarchique bagende bakwega umajana gatsingiwe undi ajana hirya no hino ko yashaje izo telefone cabi udutara hirya no hino n'inzu mani zari zizavuba cane. Rero co gisida keza kiraduka iyo saa 10 iyo byadutse bene ivyo rero izo nsinga dusa zihana ahantu ko zubakwe zirageza anashikama niko bica bigenda no mu gusha haca haduka harasha cane rwose.